tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka ugira uza aho nyene. Umvise Imana. Izuye ngo ingero y'icyaha niki ariko ingabire y'Imana niki n'ubugingo budashira. Bano Imana jusqu'à isa tuko turavugana, ingero y'icyaha n'urupfu. Ingero y'icyaha gushika ino saha nyene tuvugana, ingero y'icyaha n'urupfu. Reka twiyumvire gatonye. Ndabaza hajya umukobwa akijijwe asambanye aratwarinda cyangwa ikimukwepa? Oya tuvugane, ndaba abantu b'abadamu n'abakobwa. Hajya umukobwa akijijwe asambanye aratwarinda ikimusimba arayitwara cyangwa iramuraba ati arakijijwe, uyu arakijijwe, arayitwara neza amezi 9 atamugabo agira. Natangaye nagira ku bakijijwe iryo tegeko ricari hava. Migajya udakijijwe nawe nyene asambanya atwarinda. Finalement amakonsekansi y'icyaha namwe ku bakijijwe n'abadakijijwe. Haje umuntu akijijwe yivye, nk'ubu haje umuntu mu iduka yakakwiba akaja kubwira ati ndakijijwe teacher, wowe kubita cyangwa wowe kubita wowe sekeza. Haji haza nigiri gisuma cy'ikonde cyamenyeye kwiba nacyo nyene ufashe ushiye mu maboko y'inyamiramabi. Muyandi majambo amakonsekansi y'icyaha burya nanga nico biri kiravuga. Ingero y'icyaha n'urupfu kukijijwe n'udakijijwe. Tuko turavuga ivyerekeye icyaha. Imana ishimwe ku bwa Yesu. Havuga ivyerekeye icyaha n'Imana no kucirinda. Burya ntabwo yumvira ngo pasa ivyo nivyo badakijijwe. No, amakonsekansi y'icyaha namwe ku muntu akijijwe n'umuntu adakijijwe. Amen. Okay. Ndashima Imana birivuga gutya muri Yohani 1:17 hasomera. Vuga ati Imana ishimwe ku bwa Yesu yaje kudukiza icyaha cyacu. Umviriza 1:17. Urazi mu myaka nk'ibiri turiko turajana gutya muzosororera. Muzosororera. Ibi ndiko ndabigisha n'abapastori bakivuga ko kubivuga. Gatugende. Kuko ivyagezwe vyazanywe na Mose. Kuko ivyagezwe vyazanywe na Mose. Ubuntu n'ukuri vyazanywe na Yesu. Ubuntu n'ukuri vyazanywe nande? Ndakunda Imana. Bivuga ngo ivyagezwe vyazanywe na Mose. Ivyagezwe ni iki? Yari amategeko ari ngaho abwira abantu kudakora ivyaha. Wani Imana imyaka yose Imana yamyikira treta ikibazo cy'icyaha imyaka yose. Bivuga ngo ivyagezwe kubera Imana yahaye abisirayeli ivyagezwe kugira ngo bagendere mu kuri, kugira ngo bakore ivyaha. Mugabo mu kushikira abantu Imana yihaye Mose, hama Mose abizanira abantu. Mugabizanira abantu inyuma ya vyose ivyagezwe n'ivyashobora gukemura ikibazo cy'icyaha. Kubera iki? Yari amategeko ari ngaho abuza abantu gukora icyaha ngatari mu bushobozi watuma badakora icyaha. Yari amategeko ari ngaho. Mugabo Imana ishimwe ntiyabigarukije kuri Mose kubivuga ngo ubuntu bwazanywe abuntu n'ukuri vyazanywe na Yesu Kristo. Tuvuga ati ubuntu n'ukuri vyazanywe na Yesu Kristo. Yesu rero ntiyazanye ivyagezwe, Yesu yazanye ubuntu n'ukuri. Mu yandi majambo burya Yesu ikintu yatuzaniye ubuntu. Waki Yesu Kristo burya wakiriye ubuntu bwo gushobora kunesha icyaha. Haleluya.
vuga ati ndanesha icyaha, ndanesha icyaha. Mu isezerano rya kera nta muntu ari kwatura ibyo afite ibyagezwe. Mbwa mu isezerano rishasha dufise ubuntu na revelation de Christ, dufise ubuntu n'ukuri kw'icyo Yesu ari. Amen. Alors ivyo bintu bibiri Imana yari yasiye yuko generation ya mbere y'abiseri yahawe ibyagezwe gusa yananiwe, mugabo generation muri Kristo Yesu yahawe ubuntu n'ukuri kwitazonanirwa kubijanye n'icyaha. Burya yaba Mose yaje gukemura ikibazo cy'icyaha igihe yabwa ibyagezwe, mbwa yaba na Yesu nuko batubwiye ngaha imirongo itari mike twasomye, yaba na Yesu yaje gukemura ikibazo cy'icyaha, mugabo ntibazanye rimwe. Umwe yazanye ibyagezwe, undi azana umuntu n'ukuri. Alors Yesu amaze kuzana ubuntu, umwakiriye indani muri wewe ufise force yo kunesha icyaha, ufise force yo kugendera hejuru y'icyaha, ufise urabona inyigisho yanjye nzoyakundisha ku buryo muzohora muyakira muhagaze. Iyi ni njyayo ngakwe kandi bantu Imana muzotunga mu buryo bukomeye cyane, mbwa muzotunga muzi gukoresha ubutunzi bwanyu neza, muzoshika kure ndabibabwiye, mbwa muzoshika kure mwubaha n'Imana. Bitubwira gutya itwa ngo Yesu yazanye ubuntu niki n'ukuri. Mu yandi majambo wa Yesu Kristo indani muri wewe hari inkomezi utiha wahawe na Yesu Kristo zo kunesha icyaha. Urafite capacity yo kwanga kuvuga nabi, urafite capacity yo kuvuga ati sisambana, urafite capacity yo kuvuga ati simbesha, urafite capacity yo kuvuga ati binavyo nkora ntagitwirenga ukavyanga gutyo. Kandi iyo energy warayihawe wa Yesu Kristo, ubwo bushobozi buri indani muri wewe. Hari wanyumvirije muri urabona abashitsa guma baza cyangwa ngo amavuta ya Marcelo ngo ari amavuta ya Marcelo ni ubutumwa bwiza ngaho tuko turavuga. Vuga ati ubutumwa bwiza, vuga ati hano ubutumwa bwiza, vuga ati ndari muri jewe hari ubushobozi bwo kunesha icyaha. Indani muri jewe hari ubushobozi bwo kunesha icyaha. Icyaha cyose kukuzingamitse wakirereyeko. Icyaha mwodiringa unyene ave ku uwo mutahe w'ubushobozi n'ukuri umaze kumenya, mwodiringa ntandwi yohera utakinesheje icyo. Urazi gituma abantu bari weak imbere yacu, ntibazi icyo babaye, ntibazi ubushobozi bahawe, ntibazi ubwo buntu buri mu mitima yabo, baramanitse amaboko imbere yabo. Umwana w'Imana nukwiye kumanika amaboko imbere y'icyaha, kuko wahawe ubuntu n'ukuri bwo kubinesha, biri muri wowe mu mitima yawe, urabigendana. Haleluya. Ndakavuga nako nyene. Somera Tito 2 murongo wa 12 na 13. Wotwigisha kwikunkumura ukutu subiramo neza. Ubuntu bw'Imana bwaserutse hari akantu katumvikanye, kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse. Twese tuvuga ubuntu bw'Imana bwaraserutse. Muga bwaserutse gute? Bwaserukanywe nande? Na Yesu Kristo. Mugabo ubwo buntu bwaserutse umviriza ubwo aribwo soma buzanira abantu bose agakiza. Haleluya. Ubuntu bw'Imana bwaserutse bwazaniye abantu bose agakiza. Ikintu cya mbere ubuntu bw'Imana bwaduhaye agakiza, kandi abantu bose uwo ari we wese Imana idaharuye ubuntu bwawe yaseruye ubuntu kugira ngo uwo ari we wese aronke agakiza. Abazungu, abirabure, abasa mu makuru atandukanye bose biga ngo ubuntu bw'Imana bwaserutse kugira ngo umuntu wese ahabwe agakiza. Agakiza muri majambo, agakiza nitwari tukabereye ubuntu bw'Imana utaraseruka, nitwari kukaronka ubuntu bw'Imana utaraseruka. Ubuntu bw'Imana umaze guseruka, uwo ari we wese muri Kristo Yesu ashaka kwakira agakiza. Uwo ari we wese n'utari ngaha, n'uri mu barabara, n'uri muri boîte, ubuntu bw'Imana bwaserutse kugira ngo wese akeneye agakiza akakire.
butwigisha kwikunkumura uko tubaha ubuntu bw'Imana Imana. bwazanye ibintu bibiri. Icya mbere ubuntu bw'Imana bwazanye agakiza. Hama icya kabiri ubuntu bw'Imana bugira iki? Butwigisha. Mu yandi majambo ubuntu bw'Imana bwaje ubwa mbere buduha agakiza, ubwa kabiri buza umwigisha wacu adufasha kwikunkumura iki? uko tubaha Imana no kwipfuza ivy'isi. Pore uko tubaha Imana icya mbere, icya kabiri ukwifuza ivy'isi, icya kabiri buza kutwigisha kutifuza ivy'isi, icya gatatu bukatwigisha kwama tudahugumba. Haleluya. Bukatwigisha kwama tudahugumba, tugororoka, bukatwigisha kugoroka, twubaha Imana bukatwigisha kubaha Imana mu gihe cya none. mu gihe cya none, muri iki gihe nyene cya none. Haleluya. Okay, ngombe rero ishengero ryanjye ndarigaburi. Iri shengero ryanjye iri ndarigize ishengero nigisha ubuntu bw'Imana. Iri naryo ndarigize ishengero nigisha ivyagezwe. Mwumvire difference. Mwebwe duhuye igihe cyose ndabigisha amategeko y'Imana y'ivyo mwokubahiriza kugira muronka agakiza. Aba nabo ngacenze ngabigisha ubuntu bw'Imana ivyo Yesu yakoze kugira baronke agakiza. Hama aba baca bakakira bajya nabo baca bagerageza kukarondera. Mwumva difference. Hama aba rero bakakiriye bakiriye power yo kunesha icyaha. Aba nabo bariko baragerageza kugira banesha icyaha. Baratandukanye. Mbwa rero aya mashengero biraza gutandukana. Aza gutandukanira burya nabo mega bahabwa amategeko yo kugerageza kunesha icyaha. Icyaha kizokwamba kibanesha kuko bivuga ngo ivyagezwe ntivyashoboye kuzana ahantu abantu banesha icyaha. Mbwa ubuntu igihe bwaserutsa ubushobozi butuma abantu banesha icyaha. Alors iri shengero ndaribonye urazi ikintu uzoribonamo. Nk'ubu atanumwe yakubwiye atababiga ivyagezwe bajya nabo biga iki ubuntu bw'Imana. Ingene nzosanga babasa n'ingene nzosanga babasa nivyo bizonyereka ivyo biga. Nzosanga icya mbere bubaha Imana, icya kabiri imitima yabo itamatanye n'ivy'isi kubera bafite umwigisha yitwa umwigisha wa grace. Yavuze ngo butwigisha kubaha Imana, ubwa mbere butwigisha kwikunkumura uko tubaha Imana. Bitwigisha kwikunkumura kutubaha muri majambo bariko barumva ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ikintu cya mbere bizana bubigisha kwikunkumura kutubaha Imana. Icya kabiri bikabigisha kugororoka. Icya gatatu bikabigisha kugira iki? Kubaha Imana, kudahugumba sivyo? Mu yandi majambo aya mashengero biratandukanye. Uje ngaha uzosanga abantu bubaha Imana, abantu bagororotse, abantu badahugumba, imitima yabo itamatanye n'ivy'isi kubera bariyo voice ya grace igoma ivugana nabo. Kubivuga ngo ubuntu butwigisha, nibwo butwigisha kwikunkumura. Haleluya. Alors uni Imana finalement ari ishengero rimwe nagomba njemwe mbwa mwanya wanje uragiye somera Baroma 6:1. Nuko tuvuga iki? Mbega twame dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? My Jesus. Imve Paulo ishengero cyane kosora. Paulo yaje muri ishengero aragigisha ubuntu bw'Imana, aragigisha mbwa ntiryamwumvise. Baca bavuga ati twarakize, twarahariwe, twaracunguwe, baca bafata inzira y'ivyaha. Barakora ivyaha. Paulo aca bagarukamo asanga ubuntu bwabagishije kubaha Imana. Ahubwo ubuntu bafashe ubutariko buca buvyura, ahubwo akamenya ingeso za kera. Agarutse aca babwira ati mbega ubuntu bw'Imana, mbega dukora ivyaha kugira ubuntu bw'Imana bugwire? Ati no, ahubwo soma gatonye biragahera. Mwene majambo ivyaha sivyo bigwiza ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bugwira ukundi kuntu. Amen. Mumbwire amen. Okay. Bani Imana uca wumva ko umuntu yigishijwe ubuntu bw'Imana agatahura umwidegembyo gukora ivyaha
uwo muntu yize ubuntu bw'Imana nabi cyane, kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse kugira twikumure kutubaha Imana kose. Amen. Somera ku murongo wa 6 aho nyene. Kandi tumenye iki? Vuga ati kandi tumenye iki? Uwo ari wese amenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'icaha uhinduke ubusa. Ingirizi Imana kimwe kiratureta igihe twabambanywe nawe ku musaraba. Imana kiratureta ikibazo cy'icyaha. Yavuze ngo mumenye yuko umuntu wa kera twabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'icaha ugira iki? Uhindurwe ubusa. Ntitwame tujatalabaye kugira ngo nitwame tujakarira iki? Icyaha. Vuga ati sinshobora kujakarira icyaha. Kubera iki? Umuntu yarajakarira icyaha yarapfuye. Amen. Bandanye gatoya icindangiza, soma hepfo gatoya. Kuko wapfuye abatsindanishirijwe icyaha. Kuko wapfuye abatsindanishijwe gucyaha. Soma unyerutse umanuke gatoya gushika kuri 13. Ariko bisanzwe twapfanye na Kristo twizera yuko tuzobanaho nawe. Ego. Kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka mu bapfuye atagifa, urufu rutakimuganza. Uko gupfa yapfuye niho yapfuye rimwe ku cyaha, ariko ko ariho ari uw'Imana. Umviriza, uko gupfa yapfuye gaheze, uko gupfa yapfuye rimwe ku cyaha. Uko gupfa yapfuye niho yapfuye rimwe ku cyaha, ariko ko ariho ari uw'Imana. Ko ariho ari uw'Imana. Yapfuye ku cyaha mbwa ko ari uw'Imana. Umviriza rero bati batubwira natwe rengo ivyimviro tugendana. Soma karongo ngiga kurikira. Ariko namwe mwiyumvira. Umviriza so y'icyaha. Ariko namwe mwiyumvira ko mwapfuye ku cyaha. Mwiyumvire ko mwapfuye ku cyaha. Ariko ko muriho murab'Imana muri Kristo. Ugati ndi uw'Imana. Nshuti yanjye ariko avuga ngo ariko namwe mwiyumvira yuko mwapfuye ku cyaha ariko muriho murab'Imana. Mwandi majambo avuga ati ndiho kandi ndi uw'Imana. Urazuze ati ndi uw'Imana cyo bisigura ngo aya maguru yawe ni ay'Imana, aka kanwa kawe ni ak'Imana, aya maboko yawe ni ay'Imana, ibivyimviro vyawe ni ivy'Imana, ingingo zose z'umubiri wawe ni iz'Imana. Paulo yavuga ngo numene mfata ingingo za Kristo ndaziha icyaha, ndazihindure ingingo z'umusambanyikazi ngo biragahera. Vuga ati ndiho ndi uw'Imana, aya maso yanje n'ay'Imana. Igituma yarabisha ibyo aribyo byose ni kubera utazi nyeneyo. Igituma amaboko yawe yakoresha ibyo aribyo byose ni kubera utazi amaboko nyeneyo. Uwo munsi uriho uri uw'Imana. Yarakuguze wese we ukiriho, we ukiganza, yakuguze amaso y'igiciro kinini cyane. Vuga ati ndi uw'Imana, ndiho ndi uw'Imana. Ivyanje na jewe ubwanje ni vya Kristo. Ivyawe nawe ubwanje ni vya Kristo. Yesu yazanywe n'iki none? Yaje kugira ngo adukure munsi y'ingoma y'icyaha. Ni gute wobigira? Bona Imana ishikane, fata ivyawe byose umwegurire. Wibutse kaze taraba narumvise akuru ko umuntu umwe musi we bigeze guhamagara ngo bakini karata ibintu bya gutyo nimba gatara kamari. Shavuga ati ikibazo mfise nuko nafise amaboko yo gukinisha ako kamari. Ati nagira urayafise ayo nayo. Atoyaye ayo wanje yarapfuye asigaranye na ya Kristo. Ndiho ku bwa Kristo. Vuga ati akakanwa kanje na ka Kristo, aya maso yanje na ya Kristo, aya maguru yanje na ya Kristo, ibi vyimviro vyanje ni vya Kristo. Bibiliya ishaka kure gushika ivuga ngo mufise ivyimviro vya Kristo. Turatangwe kumvikana. Haleluya. Vuga ati nimba ndiho kubwa Kristo, nimba ndiho kubwiwe. Biga kivuga ngo icyatumye apfira bose kwa kugira bariho babe batacinezeza ariko babanezeza uwabapfiriye akabazukira. Amen. Igihe cyatumye apfira bose kwa kugira bariho babe batacinezeza muga babeho banezereza uwabapfiriye akabazukira. Turahagaze ku maguru yacu.